Bakunzi b'ishirahamwe BMBC n'ubundi turabandanya ibiganiro vyacu. Ubu naho hari ikindi kibazo kandi gihambaye twashaka ko tuyagako n'umuyobozi wacu. Umuyobozi wacu mukuru. Hariho abantu kenshi nk'abari hanze y'igihugu baba bafise umugambi kanaka bashaka kurangurira ngaha mu gihugu cacu. Ariko uwo mugambi ukaba ushobora gutwara amafaranga menshi cane ku buryo nabo nyene bagira ubwoba bwo kuzeza amafaranga umuntu kanaka kubw'uwo mugambi. None ngaha mw'ishirahamwe BMBC ni igiki abo bantu twobizeza kugira ngo ubwo bwoba baba bafise buhere? Urakoze cane Sandrine. Nukuvuga umuntu afise amahera, umuntu mubi gose kw'isi n'umuntu afata amahera bakayakoresha mu bintu bidasuzuma. N'umuntu afa kumbura gushira amahera mu bintu ataravye amariske. Haba amabanke, haba mu badandaza barabati nshize amahera muri iki kintu ntazohomba ntibazoyiba. Natwe rero mu Burundi hari abantu bakora imigambi itari mitoya. Eka noneho nahinduye bari miliyoni 200. Kenshi umuntu ayo mahera yaronka yaramugoye bari menshi kuri we. Novuga nti ntanzu mbere twara amahera make. Tuko abantu bose turabagora yarinze yubaka kenshi bayaramugoye. Kandi ibyo abantu babimenye abantu bubaka amazu. Nimwe twavuga bwa mbere imbere yuko umuntu upfa inzu yawe umuntu uyihaye ngo ayikore. Banze ukuntu amahera agoye kuronka. Kujya nyene bigoye ubanze umene ku mutwe wiyumvira n'umuntu yo bikora neza ivyo ushaka. Ntupfa umuntu ngo kubera kubwiye ibi nibi ngo akira ngo kora ngo bishoboye oya. Ibintu nibizezwe abantu babishoboye kwere ko amazi azimvye kubaka. Cyo cyambere. Hanyuma rero mu bindi bintu umuntu akwiye gusuzuma ni garanti y'amahera. Bamwe kubera gutinya guha amahera abandi bacanye n'ishirahamwe ngo rikora imigambi yabo baca bafata ikonji bakava mu buzi bwabo bakaza guhagararira amashati yabo gushika heza. Haba muri diaspora canke haba bonga hagasaba ikonji jewe ndasaba ikonji ya 3 semaines ngende no baki nibi nibice ngarukana. Mu mwaka uzo twasaba irindi rya 3 semaines no baki nibi nibice ngarukana. Kubera iki? Kubera ratinya ati sinoha abantu baze kungura amasima y'imiliyoni 100 bahava bayajya bacafata indege bagende. Sinoha abantu rero bafise rezo mu bisanzwe. Mugabo ntiyafise rezo rwose. Kuko nta muntu nayo afise amahera yohinduka umu engineer. Kuko hari ibintu jewe mura tukoresha mu bashanti twize. Ntushobora kumenya. Naho umaze kwaka inzu 200 ziwawe uri mu gidatunga. Utodusubirira. Uravyumva? Ntushobora kudusubirira. Rero bisiguri. Hari abantu batinye bati ngomba kubaka inzu ya etage canke inzu isanzwe canke igikoni. Ni miliyoni 200, ni miliyoni 100. Agatinya ati jewe ni nafata umu engineer nkabimuha canke nkaja muri BMBC. Yo ubwo ntazava amheranje batemukana. Gacavuga ati je ngo manze kuvyubakishiriza ivyo bintu. Urumva akibagira ko afashe konji ku kazi ahomvye amahera. Nimba ari nk'umu privé adandaza. Agafata ikonji cyangwa umudamu we agafata ikonji bahomvye amahera. Aravyumva. Hanyuma kesha bagira ibintu nk'ivyo hari n'igihe barengera n'aba engineer. Ugasanga baciye umva batwege nk'akarorero. Mugico nano kireka umva acahemba kabiri sivyo. We akava ku kazi akaza akirirwa ngaho agahemba n'undi engineer amarabiri. Mugabo basu abo vyofuma vyoronekana babona kabona ati amahera banyivye naho vyaronekaye navyikurikiraniye. Ariko rero hari abantu batazi ko muri BMBC twege amahera y'abantu abari garanti afise garanti gute naho wota garanti yanditse mu banki turayiguha ukavuga ati jewe ngo madabaha miliyoni 100 canke 50 none iki cekana ko amahera yanje akingiwe bashagenda canke na miliyari de bari projet nini twege turafise amabanki ngaha dukorana iyo garanti ibintu vyawe vy'amahera cyo ni cambere naco kwisi cyose kizwi ko ari garanti y'ukuri mu byo kubaka. Ariko turafite indi garanti ikomeye. Ivyuko muri experience yacu y'imyaka 10 nka entreprise abantu bose bagumye batugeza amahera. Nkuko babiza abantu badukurikirana twebwe muri BMBC duhaye akazi
tubwira duti inzu dutwara miliyoni 120 ya fondation tuyubake 110 za fondation wewe nta kintu na kimwe tugutuma nta musenyi nta kintu na kimwe twebwe tugiranye amasezerano yo kubakira inzu nta kintu na kimwe tugusaba kudufasha atari gutanga amahera nta musenyi tugutuma nta kintu na kimwe kubera ikintu n'abantu bemera yuko yuko tugira abatuzeze ibintu gutyo amakuru yose dufiswe ko kuva mu ntango entreprise kibaho yerekanye ko responsabilité twamye tuzezwa twazishoboye burya nta mukiriya n'umwe dufitaniye ingorane kandi dukora ibintu byinshi rero abantu baduha akazi barunguka cyane nk'ubu nk'abantu muri diaspora bakamaze matongo yabo keretse yuko ubu mude dushobora no kubarosa tukabubakira ku madeni bakadoturiha buhoro buhoro imyaka myinshi ariko kandi umuntu abaze ati nibereye mu ruganda muri Amerika nibereye muri kamwe yanje nibereye kwa muganga nta kintu na kimwe BMBC saba narabahaye amahera narahejeje kandi ibi niko bigenda no muri ibyo bihugu babamwo umuntu afise akazi arondera abantu ba professionnel banyamuga muri ibyo bihugu babamwo biteye imbere akabazaza abantu bagira amasezerano agaca bana akazi kiwe akadaradara aho bagejeje sijo natwe nuko nyene rero urumva twega amahera bwa mbere garanti zibiri amabanki ashaka kuduha amagaranti ku bantu bifuza ko amahera yabo batinyira kandi birumvikana yubwo birahweza canke naho bakarabira kuri experience y'abakiriya bacu amajana batidoga dukorera ibintu byinshi urumva bakaduzeza akazi batekanye abantu bose bahemukiwe mbere benshi baza bavuga ati inzu ya mbere yarangoye baranyivye banyubaka ibitari byo twavuganye ibi nibi nkene mwebwe nibadutumbeye izo garanti zirahari nta rufaranga rushobora kuri ico gwakoze twebwe naho twohomba ku kazi mwaduhaye umukiriya wacu ntabimenya asanga inzu twayihejeje turafise ico no kwita akaranga mutima akanyamuga nitwidogera umukiriya ngo urumva ngo narihenzoya tubiharuye nabi kiretse ari kosa riboneka y'ibintu kumbara nyene ko bakatari yaratweretse canke tutabonye munana ivyo yifuza atatubwiye mugo twega amasezerano ntituyahindura cyangwa usanga ibintu byawe twabitaye rero numva BMBC abantu bayizigira bareke kuza barataka akazi kabo bafata amakonje adakene bariho turi turashaka kwikuvura byose communication yacu imeze neza nta makuru ubura baduhaye akazi ngo bageze oya hanyuma dufite experience itagiramwo ingorane yerekane ko turi ibi tuvuga tubishoboye batuzeza akazi abantu batinyira amahera yabo ko kugira havagira isangana nivyo kandi murumva noneho nk'ubu biroroshe none nk'abo tubakira ku madeni twava tuyubaka nabi tuzonayiriha nyene yazoyiriha yase kuyiriha nayo mugabo ntibikunda tubikora neza kugira ngo umuntu aze abishime aza biri haryohewe inzu imeze neza murakoze nawe urakoze turagushimiye turumva ko abantu bafite imigambi badashoboye gutinya kubw'amafaranga yabo ngo bihafataka canke BMBC irabafashamwo umugambi wabo ugahera neza iyo mwubatse mwubake neza na BMBC